hariyo situation umuntu ashobora gucamwo, hari ibitero bishobora kuza ku buzima bw'umuntu bikeneye kwica kwizera kwawe, bikeneye ukwiba amahoro n'umunezero vyo mu mutima, bikeneye no kugira gute no kudetruiza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Rero twebwe dusabwa gukora iki rero? Naho rero bikunda kutunanira. Twe dusabwa gukora iki? Dusabwa kugumana ya attitude yo mu mutima y'amahoro, y'umunezero, yo gutekana. Iyo nyifato yo mu mutima niyiranga uburyo twizigira Imana n'uburyo twizera Imana n'uburyo twemera ubukuru bwayo ku buzima bwacu. Ntushobora kuvuga ko Imana uyemera n'abadayimoni barayemera. Siko Yakobo yavuze ngo kandi bo baranagahinda gashitsi. Imana yacu tugomba kuyemera, tugomba kuyizigira mu bikomeye no mu vyoroshe. Aburahamu ngo yizigiye ibitokwizigirwa, yizeye ibintu bitokwizegwa. Hama Imana imuravira abatitide yiwe yo mu mutima, iraba ingene yifashe, iraba ingene yavyitwayemwo, ngo ibimuharura ko nk'ukugororoka. Kandi Imana niyakimuharuwe ko nk'ukugororoka gusa, n'ivyo yamusezeraniye yarabikoze.